ndabaramukije bene data aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe muri kumwe na Françoise Habonayo nsubiye gushimira Imana data wa twese kuko isohoye kuvyemera kugira tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Bwirukiro data ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya umpaye ndi imbere yawe mwami wanje Yesu Kristo ndakwinginze ngo unshoboze ngiye kuganira n'ubwoko bwawe Mana ndasabye muhemu wawe yera andongore kandi abankurikira bose mwami Yesu bagirirwa ubuntu nawe bumva ico uvuga Mana umwe wese data wera unkurikira uyu munsi cyangwa uzonkurikira hanyuma abone kugirirwa neza nawe ndabigushimiye kubikora mu izina ryawe ryera Yesu amen. Haleluya. Bene data hari haheze iminsi ariko nongeye kugaruka kugira ngo dusangire ku by'Imana yashize ku mutima. Maze iminsi ndiko ndiyumvira muri uru rugendo turimwo, urugendo twatanguye, urugendo rutoroshe, urugendo tugeze mu gihe cyo ku mugoroba canke tugeze mu gihe cyo kurangiza, kuko hari ibintu byinshi cyane bigenda byerekana yuko tugeze mu gihe c'amagodoka. Rero nariko ndiyumvira nti none ga mwami Yesu ko ukuza kwawe kwegereje kandi nkabona umenga natwe turushijeho kuca mu bintu bigoye, usanga aho umuntu agenda yiruka inyuma y'amafaranga, agenda yiruka inyuma y'ubuzima, ariko ugasanga ibyo kwitegura umwami Yesu nabyo bigenda bisa nk'ibikama muri twebwe. Ariko nibuka neza yuko ijambo ry'Imana ryahavuze yuko hazogera igihe urukundo rwa benshi rutimba, yuko hazogera igihe ngo umuntu azokwironderera umwigisha ahwanye n'ibyo agomba. Nsanga iki gihe rero turimwo ni igihe cyo kugaba, ni igihe cyo kuba maso. Hanyuma nongera ndibuka ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ku by'inzira zibiri, inzira yagutse n'inzira ifunganye. Izo nzira zose ziri imbere yacu kandi twifuza guca mu nzira ifunganye kugira ngo tuzoshobore gushika kwa data. Ariko inzira yagutse nayo iryoshe gucamwo kuko umenga nta bigoranye birimwo, umuntu aca agenda yiyaguye nyene. Ariko iyo nzira nayo ni iyo gutinya kuko nijana mu mahonero. Rero hari amajambo nagomba dusome, hari mu gitabo c'imigani, imigani igice ca 2 turasoma mu izina rya Yesu Kristo guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mwana wanje niwemere amajambo yanje, niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge ugashira umutima ku gutahura. Mbere niwahamagara ubwenge ugashijwe hejuru uririra ugutahura. Niwaburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera inzahabu zanyegejwe, niho uzotahura ukubaha uhoraho uko ariko, ukaronka kumenya Imana. Kuko uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamwo ukumenya n'ugutahura. Abikira abagororotsi ubwenge buroranye, niwo nkinzo y'abagenda batunganye. Imana ishimwe. Kugira ngo abarinde inzira z'imanza ziroranye, kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye kandi azigame urugendo rw'abayoboke biwe. Niho uzotahura ubugororotsi n'imanza ziroranye
n'ibitunganye mbere n'inzira nziza yose, kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Amakenga azoguteramira mu gutahura kuzokuzigama ngo bigukize inzira y'ikibi n'abantu badadika bata inzira zo kugororoka ngo bagendere mu nzira z'umuzimagiza. Banezerererwa gukora kibi, bahimbagwa n'ibibi byabo. Inzira zabo ziragoramanze, n'ingendo zabo n'inzinguzingu. Imana ishimwe. Aha tubonye amajambo avuga ku byerekeye ngo imbuto z'ubwenge. Uyu mwanditsi w'imigani ni Salomo. Iyi migani yose yavuze, Salomo yari yarasesanguye, yari yararavye, yari yaramenye utuntu n'utundi, ariko aca gusanga ikintu citwa ubwenge ni ikintu gikwiye umuntu wese yokwifuza. Kuri uwo murongo wa mbere yavuze ati, mwana wanje niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge, ugashira umutima ku gutahura. Mbere niwahamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru, uririra ugutahura. Niwaburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera inzahabu zanyegejwe, niho uzotahura ukubaha uhoraho uko ariko, ukaronka kumenya Imana. Nshuti mwene data uri kurankurikira, twese twifuza kumenya Imana. Kumenya Imana, umuntu akayimenya, akamenya urukundo rwayo, akamenya n'ibyo yanka, akamenya n'ibyo ikunda, akamenya n'ingene ishobora gushavurira abantu bayigararije. Uko niko kuyimenya. Rero uyu mwanditsi w'imigani yaravuze ngo niwaburonderana nk'ifeza, ubwo bwenge, ubwenge n'ugutahura, ukabirondera cane, ukabisesangura. Yavuze ati niwaburondera nk'ifeza, ukabusesangura nk'urondera inzahabu zanyegejwe. Ni ukuvuga ngo niwashiramwo umwete, ukarondera ubwenge, ugasenga Imana, ikaguha ubwenge, ikaguha gutahura Imana, yombaho niho uzoshobora kuyubaha neza. Imana ishimwe. Umurongo nagomba ko dukoranira ko turabirako cane, yari uyu murongo. Aha ku murongo w'indwi ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye, ngo niwe nk'inzu y'abagenda batunganye. Kandi ku murongo wa gatandatu ngo kuko uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamwo ukumenya n'ugutahura. Imana ishimwe. Uhoraho niwe atanga ubwenge. Mwene data nshuti yanje, ico twifuza dukeneye muri iyi si, turakeneye ubwenge. Mu kintu cose dukora turakeneye ubwenge bw'Imana. Turakeneye ko ugutahura kuba muri twebwe. Ugutahura. Imana idutabare, idutahuze ibyayo, idutahuze ijambo ryayo. Imana iduha ubwenge kugira ngo dushobore kurengana iki gihe. Iki gihe kiragoye. Iki n'igihe abaswahili bavuze ngo ni kizazi ca ukaidi. Ni ukuvuga ngo ni igihe c'urunganwe rudadika, rugoye, igihe kigoye. Rero muri iki gihe kigoye umuntu aba akeneye ubwenge cane, ubwenge bw'Imana. Kandi ubwo nabwo tubuhabwa n'Imana. Si ubwo twiga mu ishure kugira ngo tujye tumenya ngo umuntu yagize ubwenge bw'Imana. Oya, kandi si nubwo twiga muri teoloji kugira ngo tugire ngo umuntu yagize ubwenge bw'Imana. Ariko ubwenge bw'Imana tubuhabwa n'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Kandi ngo nitwaburondera tukabusaba Imana, by'ukuri Imana izobuduha. Ndakwifurije mwene data uri kurankurikira kugira ngo Imana data wa twese nawe ikuronse ubu bwenge. Ubu bwenge rero
ku murongo w'indwi ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye. Haleluya, Imana ishimwe. Imana iradukunda, ibikira abagororotsi ubwenge buroranye. Abantu bagororotse, abantu bagenda bitondera ijambo ry'Imana, abantu bagenda biyubara mu mvugo zabo, mu ngendo zabo, abantu bama bagavye mu cyo bakora cose. Ngo abikira mwene abo ubwenge buroranye. Imana ishimwe. Ngo niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Imana ihabwa icubahiro. Ngo abagenda batunganye niwe nkinzo yabo. Inkinzo ni ikintu iyo bagiye kurwana bashira imbere bateye umwami kigatangira umwami ntugushikire. Batera muri uru ruhande ukagira gutya ya nkinzo icumu rigakubita ku nkinzo. Imana rero ivuze ngo niwe nkinzo, haleluya, y'abagenda batunganye. Imana nihabwa icubahiro. Ubwo ugira eforo yo gutunganira Imana, nukuri data wa twese nawe akubera inkinzo, akagutabara, akakugwanira. Imana ishimwe. Rero ico dusabwa kwitondera ijambo ry'Imana, tukagenda twubaha Imana mu ngeso zacu zose, hanyuma data nawe akatubera inkinzo. Erega ntibazoreka kudutera amacumu, erega ntibazoreka kutwanka, erega ntibazoreka kutuvuga biriya na biriya, ariko uko bazobigira kose bazosanga data wa twese yatubereye inkinzo. Imana ishimwe. Uyu murongo nshuti yanje nawe ukwifurije ngo abikira abagororotsi ubwenge bushitse. Abikira abagororotsi ubwenge buroranye. Ngo kandi niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Imana ihabwa icubahiro. Nturi wenyene kandi uri protege mu mpande zose. Data wa twese niwe yititse kukubera inkinzo. Data wa twese niwe yititse kumbera inkinzo. Iyo ataba Yesu simba nkivuga. Iyo ataba Yesu simba ngihagaze hano. Iyo ataba Yesu nta nico noba nkirivuga. Ariko kuko yambereye inkinzo kandi ashishikara kumbera inkinzo, nico gituma nshishikara kumuvuga. Imana nihabwa icubahiro. Abagenda batunganye, umwami Imana babera inkinzo. Hanyuma ku murongo w'umunani ngo kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye kandi azigame urugendo rw'abayoboke biwe. Kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye. Imana ishimwe. Njia ya haki niko abaswahili bavuga. Imanza ziroranye. Ngo kandi azigama urugendo rw'abayoboke biwe. Ngo niho uzotahura ubugororotsi n'imanza ziroranye n'ibitunganye mbere n'inzira nziza zose. Kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Haleluya. Ku murongo w'11 ngo amakenga azoguteramira, ugutahura kuzokuzigama, ngo bigukize inzira y'ikibi n'abantu badadika. Reka tugarukire kuri iri jambo ngo amakenga azoguteramira. Umuntu w'Imana agendera mu nzira y'ukugororoka, Bibiliya iratubwiye ngo Imana izomubera inkinzo. Hanyuma hari n'ikindi, Imana imaze kumuha bwa bwenge ikamuha no kumenya, hari ikindi kintu kica kiza mu bwenge. Haca haza iki kintu bita amakenga. Amakenga. Amakenga ngo amakenga azoguteramira. Umuntu dusanzwe dufise abararirizi, hari abantu barafise abararirizi cyangwa utarabafise uraza aho baba, canke barigeze kubagira abararirizi baguteramira ugasinzira nabo bakaba maso. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhoraho niwe muteramyi wacu. Haleluya. Ngo ntasinzira. Yesu nashimwe. Kandi aha naho tubonye ngo amakenga azoguteramira.
amakenga azoguteramira. Mwene data ugendana amakenga mu byo ukora byose, bwa bwenge Yesu azoguha buzojana n'amakenga. Amakenga rero no kuvuga ngo ni kwa kuntu udapfa kwirekura mu byo uvugana n'umuntu. Uratinya uti mbese uyu yoba atameze neza, nkaba ndiko ndapfa ibyo mvuze, mbese uyu yoba, ukagendera amakenga. Imana ishimwe rero, amakenga arateramira umuntu akamutabara akamurinda. Ngo amakenga azoguteramira, hanyuma ugutahura kuzokuzigama. Imana ishimwe. Iyo umuntu yamaze gutahura umuntu, tuvuge ugahura n'umuntu cyangwa ukabuza umuntu, ukamenya turiya muntu n'imvuzi, turiya muntu ni kirofo k'icyo umubwiye cyose aca kivuga, cyangwa turiya muntu umuntu mubi cyane, aragutega imitego kugira ngo yumve ibyo uvuga, maze ibyo uvuga aca bijana hariya, hanyuma babitransform uko bashaka, ukamumenya. Iyo umaze kubimenya rero birakuzigama nawe kuko uca wirinda, umaze kumenya ati uyu muntu ameze uko. Niba ameze uko rero nawe ushobora kubimenya, bigutera, birakuzigama, birakurinda. Imana ishimwe. Bwa bwenge buva mu ijuru rero budutera amakenga, ya makenga akaduteramira, kandi bwa bwenge buva mu ijuru budutera no kubanza gutahura umuntu canke gutahura. Kandi iyo umaze gutahura ikintu naho bica bikuzigama, bica bikurinda. Imana nishimwe. Ngo bigukize, haleluya, ngo bigukize inzira y'ikibi. Mwene data nshuti yanje, inzira y'ikibi, inzira y'ikibi, inzira y'ikibi ijana mu mahonero, inzira y'ivyiza ijana mu bugingo. Rero muri uru rugendo turimwo hari inzira zibiri zama zuguruye imbere y'umuntu, kandi imwe yose bishaka kwicamwo. Inzira y'ivyiza ishaka kwicamwo, inzira y'ibibi ishaka kwicamwo. Wewe rero ni wewe uraba, mbese wahisemo inzira iyihe? Yesu Kristo yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo uwuca muri jewe nkamubera inzira, nzomushikana kwa Data. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ivyiza. Imana nishimwe. Ariko iyindi nzira nayo ngo ijana mu mahonero, kandi iyo nayo icamwo benshi. Rero ya makenga nariko ndavuga ngo azoguteramira, hanyuma gutahura kukakuzigama, ngo ivyo ngo bizogukiza inzira y'ikibi. Imana ishimwe. Inzira y'ikibi ntuzoyicamwo niwagendana amakenga, mwene data. Inzira y'ikibi ntuzoyicamwo. Imana izokurinda, uzomenya uti iki ni kibi, ukizibukire. Yesu nashimwe. Kandi amakenga hari ikindi kintu azogufasha. Ntazokurinda guca mu nzira mbi gusa, oyaye. Amakenga azokurinda n'abantu babi. Hariho inzira mbi n'abantu babi. Inzira mbi urashobora kuyicamo utayicishijwemo n'abantu, ari wowe nyene uyiciye. Nk'akarorero, ntanga akarorero k'inzira mbi, umuntu akunda gufata amadeni hirya no hino. Yego mu bukeneye ikintu, ariko kugira ngo werekane ko nawe ushoboye, ukama wiyemeza nk'ibintu udashobora, kandi atari kuri standard yawe, atabyo ushobora. Ugasanga nk'abantu bagiye nko guterera umuntu, ugasanga bamwe batereye 500, nawe ukabyemera atabyo ufise, aho kuvuga uti jewe mfise 100 canke mfise 50, nawe ukaba wavuga mfise, ugaterera kugira ngo wiyemeze gusa, ukavuga ngo utereye nk'umuriyoni. Ako n'akarorero. Iyo ni inzira y'ikibi, kuko ntayo ufise uzoja kuyasaba ideni, kandi rya deni rizokunanira kwishura. Urumva ugaca usanga witaye mu nzira iyo igufata mu kanigo. Imana rero turinde
ivyo byose biva kuko utaba wagize ubwenge. Ariko ngo ubu bwenge twabonye ko budufasha budufasha bukatwugurura tugasobanukirwa ibintu. Rero inzira y'ikibi ashobora kuba ari iyo ikujanye ahantu hanyerera. Inzira y'ikibi ushaka kuba uvuga uti jewe kugira ngo ndonke amafaranga ilfo ko ngenze uku n'uku n'uku n'uku, ugasanga wahevye Imana ugiye mu zindi nzira. Inzira z'ibibi zirahari. Rero igihe ufise ubwenge bw'Imana, Imana izokurinda izo nzira. Hanyuma ikindi ikurinze n'izo nzira mbi, izokurinda n'abantu babi. Imana ishimwe, Imana ikurinda abantu babi rero. Abantu babi rero nabo murazi ko abantu benshi aza imbere yawe ameze nk'umuntu mwiza, akakuganiriza neza, ariko mu mutima haragoye kumenya. Umutima w'umuntu ufise ivyumba vyinshi. Ashobora kukubera umuntu mubi wewe utari ubizi. Ugasanga kubera ko yakutagira amakenga, uramwikonfiye ko nkaho womenga n'umugenzi, ukamubwira byose. Mana we nawe akandika mu mutima, akandika, ukaza usanga uko wakabivuze byose abishize ku karubanda. Ugasigara wibaza uti Mana yanje nk'ubu nabigiriye iki? Ariko kubera iki ntiwagize amakenga? Ariko nugira amakenga kandi ukaba uri umuntu w'ubwenge, Imana izogufasha, izoguha bwa bwenge buzokurinda abantu hamwe nabo. Imana ishimwe. Naho muzohura, Imana izokugira ati muhemu yarakubwiye ati genza gutya genza gutya. Data n'umunyembabazi n'umunyabuntu. We mupfa kugenda wirira icaha gusa, izokurinda abantu hamwe nabo. Ngo ku murongo wa 12 ngo bigukize inzira y'ikibi n'abantu badadika. Imana igutabare. Abo bantu badadika rero ngo bati inzira zo kugororoka, ngo bagendere mu nzira z'umuzimagiza. Aba bantu badadika n'abantu batitayeho ivy'Imana, batakwirinda kuri muri bo, ukubesha ntaco bibatwaye, ukubeshera umuntu ntaco bibatwaye, ugutuka umuntu ntaco bibatwaye, ukwiba ntaco bibatwaye. Abantu nka mwene abo Imana ibakurinde, kuko niba atabakurinda bazogushira mu nzira zabo mbi zidadika, hanyuma ube uhubanywe n'ubugingo. Kubera yuko izi nzira zibiri imwe yose ifise destination yayo. Ya nzira ya haki canke ya nzira twabonye ngo ni inzira imeze gute mu Kirundi babivuga gute gabana? Inzira z'imanza ziroranye. Inzira y'imanza ziroranye. Inzira y'imanza ziroranye icamwe abagororotsi bagendera mu kuri. Ariko iyo umaze kwifatanya n'abantu badadika, uba wamaze kuva muri ya nzira uciye mu yindi nzira. Kandi iyo yindi nzira nayo ifise destination hariya kuzoca uciga urubanza rw'ivyo uriko urakora. Imana nihabwa icubahiro. Aba bantu badadika rero ngo batya inzira zo kugororoka, ngo bagendere mu nzira z'umuzimagiza. Imana ikurinde abantu nk'abo. Imana ikurinde abantu nk'abo. Imbere yawe iguhe inshuti nziza, mufatanye mu nzira ija mu ijuru, muganira mutajyajyanya, mbese abantu mugendana neza. Hanyuma ngo banezerererwa, abantu bagendera mu nzira z'umuzimagiza ngo banezerererwa gukora ikibi. Bakanezerwa iyo bariko barakora ikibi. Bakanezerwa iyo bariko babaza umuntu. Aba bantu barahari. Ariwe munezero wabo. Kubona ubabaye, kubona uri kwarara wicuza, kubona uri kwarara arira. Bo bakarara ati naho nyene, bakaguma baponderaho nyene amaraso ya Yesu. Abo bantu Imana ibakurinde. Ngo banezererwa gukora ikibi, ngo bagahimbagwa n'ibibi vyabo. Mana yanje bikabahimbara. Ikintu kiguhimbara n'ikintu uba wakoze ukavuga uti wow, iki kintu ni ciza cyane.
yo ngo bagahimbagwa n'ibibi byabo. Imana idufashe. Ngo inzira zabo ziragoramanze n'ingendo zabo ni inzinguzingu. Aba bantu uzobamenyera kuki? Ngo inzira zabo ziragoramanze, ni ukuvuga ngo bakubwiye ngo ejo nzoza, setadire yuko ntibazopfa baje. Bagusezeraniye ngo kuwa kangahe tuzohurira aha, iwabo mu mutima bamaze kuvuga ati ntuzopfa mbonye. Abo bantu bameze gutyo, Bibiri bavuga neza bati bagenda inzira zabo ziragoramanze n'ingendo zabo ni inzinguzingu. Imana ikurinde abantu batazi kuvuga ukuri. Imana ikurinde abantu b'uburyarya. Imana ikurinde abantu bavuye mu murongo w'Imana. Erega abantu bavuye mu murongo w'Imana uzobamenyera kuki? Bibiliya yarabivuze neza, uzobamenyera ku byo bama. Ntuzobamenyera ku ijambo ry'Imana bariko barigisha. Oya, none ko bigisha nk'uko abandi bose bigisha, kandi ko basoma Bibiliya, ariko ingendo zabo nazo zimeze gute? Ubuzima bwabo nabwo bumeze ngwiki? Kuko aba bantu tuvuga, Bibiliya ivuze ngo ubu bwenge canke aya makenga azokurinda aba bantu izokurinda inzira y'ikibi, yongere ikurinde n'abantu badadika. Aba bantu rero ngo bo barataye inzira yo kugororoka. Turi mu Migani igice ca 2, aha tugeze ku murongo w'13, ngo bata inzira zo kugororoka, ngo bagendere mu nzira z'umuzimagiza. Barataye kugororoka. Erega guta kugororoka no kuvuga ngo baravuye mu nzira y'Imana, bari mu yindi nzira. Nubwo bo bumva bavuga Imana, baramaze kuyivamo. Inshuti yanje, mwene data, usenge Yesu aguha amaso yo kubona ninde muri kumwe, ninde muri ko murajana, ninde uriko wikonfiyako. Mbega uri kuri konfiya kuri uyu muntu akiri mu nzira, canke nawe uri kuri konfiya kuri uyu muntu yamaze guta inzira? Bibiliya iratubwiye neza yuko Imana, wewe niwagororokera Imana ukagendera mu nzira y'Imana, ngo Imana izokubera inkinzo, ngo kandi izoguha ubwenge, izokurinda. Haleluya! Izokurinda izo nzira z'ikibi, kandi yongere ikurinde n'abo bantu badadika. Ivyo bintu bibiri Imana igenda ibidukorera. Imana ishimwe. Erega ubwenge bwanje n'ubwawe ntibyoshobora kuraba umuntu ngo umenye ngo uyu ngo ameze gutya, kubera yuko kenshi turaba ibyo umuntu avuga. Kenshi ukumva nyine ibyo akuvuga, nayo ibyo avuga abivuga imbere y'abantu abivuga neza, ariko ingeso ziwe n'ingendo ziwe, ugenda umurabe mu kazi, ugenda umurabe muhira, ugenda umurabe bari kumwe n'abagenzi, ari muri wa mwanya wiwe libre, wa mwanya we atari mwanya officiel, ndi buvuge gutyo, uzomusanga ameze gute? Mbese ntuzomusanga ariko aratukana? Mbese ntuzomusanga ariko aravuga amajambo atabereye abantu b'Imana? Mbese ntuzomusanga? Uko niko tubamenya. Ntitubamenyera hariya, jewe ntimwomenyera ngo nuko mpagaze imbere yanyu ndiko ndavuga ijambo ry'Imana. Uwumenya akamenya neza n'uyu muntu tubana, n'aba bana turi kumwe. Uwumenya akamenya neza n'abo twaba dukorana canke tugendana. Uwamenya akamenya neza n'uwo dufise ibyo dusangiye gukorana. Imana rero iyo dusenze iturinda abantu hamwe nabo, kuko abantu hamwe nabo baragoye kumenya. Rimwe na rimwe uza kubamenyeshwa na situation ushitsemwo, ugasanga ingene areyagishije, niho uvuga uti ti wa muntu nagira n'umuntu w'Imana, wa muntu nagira ngo hageze mu bihe by'ingorane aca avuga ati dusenge, kumbe aca afora ingomo ngo tugwane. Ukabura mumenye. Ariko inshuti yanje, dusomye ijambo ry'Imana ngo dusaba ubwenge kugira ngo tumenye tubandanye mu nzira yacu twatoye yo kuja mu ijuru. Iyi nzira kugira ngo tuyigumemwo bisaba ubwenge. Ndibuvuge ngo ubu bwenge buzogutera gusenga, ubu bwenge buzogutera kwegera Imana, ubu bwenge buzogutera kugira amakenga, ubu bwenge buzogutera kuvuga make, kandi ukavuga igihe bikwiye. Kristo Yesu adutabare, kandi Imana ishimwe.
Imana izoturinda izi nzira mbi. Inzira mbi zirahari, kandi atari Yesu azikurinze kuko ziri imbere yacu. Rimwe na rimwe izi nzira mbi nizo usanga ziyuguruye kandi ukamenga nizo nziza, ugasanga nizo umenga ziroroshe, zitarimwo ingorane, zitarimwo kuruha. Ariko Yesu wacu aturinde inzira mbi kandi aturinde abantu b'abagoramange. Imana iturinde inzira, iturinde aba bantu bataye inzira zo kugororoka, iturinde aba bantu bagendera mu nzira z'umuzimagiza. Abantu bagendera mu nzira z'umuzimagiza ni aba bantu batizigira Imana. Oriyo kwizigira Imana bakizigira abantu, oriyo kwizigira Imana bakizigira amafaranga, oriyo kwizigira Imana bakizigira ngo je ndafise umuntu ahambaye ari hariya. Aho yovuga ati ngo dufate umwanya tusenga Imana, dutabaza Imana, tubwire Imana ducira inzira, akavuga ngo ya ngo tugende kwa naka arabidushoborera. Oya, izigira Imana nshuti. Jambo ry'Imana rivuga ngo haravumwa bizigira abana b'abantu. Era umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu nyene, kandi ntashoboye vyose buriya. Umwana w'umuntu yonifuza no kugufasha, akifuza no kukugira kuriya na kuriya, ariko Imana itabikunze bikanka. Rero Imana idufashe. Rero Imana data wa twese idufashe kandi iduhe kugendera mu nzira nziza. Iyo rero Imana ikurinze izo nzira mbi, ikakurinda n'abo bantu b'ibigoramange, aca guha bwa bwenge rero buca bukujana mu nzira y'abantu bameze neza. Haleluya! Mu nzira y'abantu bameze neza. Ku murongo wa 20, Migani 2:20, ngo niho uzogendera mu nzira y'abantu bameze neza. Imaze kukurinda ya nzira y'ikibi, ikakurinda na ba bantu bagoramanze, imaze kukurinda abo bose, bwa bwenge buzoca bukujana mu nzira y'abantu bameze neza. Hanyuma ukitondera inzira z'abagororotsi. Imana ishimwe. Kuko abagororotsi bazokwibera mu gihugu, kandi abatunganye bazokwamayo. Imana ishimwe. Data wo mwijuru aduhezagire. Mwene data nshuti yanje, Uhoraho Imana muri izi nzira zibiri akuzigamire mu nzira y'ubugororotsi, akuzigamire mu nzira nziza, mu nzira y'abagenda batunganye, akurinde inzira y'umuzimagiza. Kubera yuko iyi nzira y'umuzimagiza twabonye ikintu kigujanayo, nuko bo waciye mu nzira mbi, canke naho wifatanije n'abantu babi. Igihe wifatanije n'abantu babi, bakujana muri iyo nzira, nta handi bakujana. Ariko igihe wifatanije n'Umwami Yesu, ukifatanya n'abantu bameze neza, bakujana mu nzira nziza. Kandi iyo nzira nziza nayo ni inzira y'ubugororotsi. Muzojana mu gushima Imana, muzojana mu gusenga Imana, muzojana mu majambo y'ubwenge, mu majambo yo kwirinda, muzojana mu majambo yo gufashanya no gutera imbere mu by'impwemu. Ariko abo bantu nibo twifuza kugira ngo tujane mu nzira y'agakiza. Ariko abadusubiza inyuma bakatuvana muri iyo nzira bakatujana mu yindi kubwo kwifatanya nabo mu nzira zabo mbi, ivyo Umwami Imana biturinde. N'ayo majambo nshuti mwene data nari numva twosangira, yafashe umutima wanje kugira ngo Imana iturinde izi nzira mbi, Imana iturinde aba bantu babi, ariko Imana idufatanye n'abantu bariko baja mu ijuru, bambaye ukwirinda no kugororokera Imana. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Navuze byinshi, ariko mu majambo avunaguye navuze inzira zibiri. Hariho inzira ya wenye haki n'iyindi nzira ya hukumu. Nukuvuga ngo inzira
y'abagororotsi igendera mu kuri, n'iyindi nzira y'abanyabyaha. Izi nzira zose uko ari zibiri, kenshi satani ziradukwega ngo tuzicemwo, kuko ni inzira nyabagendwa, ariko wewe urahitamwo aho uca, kuko aho uca niho hakwereka iyo uri kuraja. Niwagendera mu nzira itunganye igororotse y'abubaha Imana, ukagendera mu bwenge, ukagendera muri uku kwirinda, ukagendera mu makenga, ukagendera no kuraba ibyo uvuga, ntupfe ibyo uvuze, kandi ntupfe nabo wifatanije nabo. Ukagendera muri uku kwirinda, uzoba uriko uragenda mu nzira nziza. Ariko niwata ukugororoka, ukavuga uti reka ntaco, reka nce ngaha anye ntaco, ugasanga wifatanije n'abantu bagenda mu nzira zitagororotse, wifatanije n'abasambanyi, wifatanije n'ababeshi, wifatanije n'abanyesaku, wifatanije na babandi b'ibiturire, babandi babesha, babandi ukifatanya nabo, uba wamaze kuva mu nzira nziza, uriko uragenda muri ya nzira ijana mu mahonero, kandi imbere yaho ni jijima, ni hukumu, niko abaswahili babivuze, njia ya hukumu. Rero mwene data, tora inzira uri bucemwo, naho vyokugora fuka musenga Imana. Imana yaravuze ati sinzoguhemukira, sinzoguta. Kandi uko wifuza kugendera mu bugororotsi, uko wifuza kugenda utunganira Imana, niko Imana nayo izorushizaho kukwegera, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uhoraho niwe nkinzo, haleluya, y'abagenda bamutunganiye. Imana nishimwe. Imana niyo nkinzo. Imana izokuproteja, iguproteje imbere, iguproteje mu mbavu, iguproteje inyuma. Imana izoguproteja mu mpande zose niwagenda uyitunganiye. Komera mwene data, uhoraho aguha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe. Amen. Haleluya. Bwirukiro Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye mwami. Yo Yesu, ngo ni wowe nkinzo y'abagenda bagutunganiye, nuhabwe icubahiro. Mwami, wavuze ngo tugendere mu makenga, ngo dusabe ubwenge, ngo dusabe gutahura. Mwami, ngo nitwabirondera nk'urondera ifeza, mwami, ngo uzobiduha. Ndabigushimiye ko uzobiduha Yesu, ngo kandi nitwabironka, ngo bizoturinda inzira y'ikibi. Haleluya. Urakoze mwami Yesu, ngo kandi izoturinda ngo n'abantu bagendera mu nzira z'ibigoramange. Ndabigushimiye Yesu, ndabigushimiye ko uzoturinda, ukaturinda inzira y'ikibi, ukaturinda n'aba bantu bagenda bagoramanga, ukaturinda mwami. Ndabigushimiye Yesu. Hezagira mwene data nkurikiye, n'uzonkurikira mu nyuma y'amajambo azomufashe. Urakoze kuri Imana yacu. Uduharire Yesu aho twagenze tutirinda, uduharire mwami aho twiyuguruye ku bantu bose, ukamenga bose turi mu nzira imwe. Uduharire Yesu aho tutagendanye amakenga, tugirire imbabazi mwami aho tutasabye ubwenge buva mu ijuru. Tugirire ikigongo nyakubahwa Imana, udusubize mu nzira nziza, maze Yesu uco tugendesha neza mu nzira igororotse. Ndabigushimiye kuko uri umwami ugira neza, kandi wumvise ibyo tugusabye, ni mu izina rya Yesu. Amen.